Mwaramutse, reka tuvuge gatoyi ku ntambara yo muri Congo. Ndakunze kwiyubara kuvuga ku ntambara yo muri Congo kubera abantu baca bamera umushatsi cyane, ariko na cyane cyane kubera nibaza ko ari intambara hagati y'abakongole, mugabo kubera abarundi bari impliqué novuga yuko hariho icyo mfise ndayivugako. Now ndaja kuba emotionnel kuko novuga ko iyi video ni personnel kandi ari guha hommage uyu majoro yaraye aguye muri iyo ntambara muri Congo ku mpamvu personnel. Nibutse kwanza akarimbo k'umunyarwanda umenga yitwa Jean Baptiste Byumvuhore ahavuga ati raba namwe aba bana nubwo mubona bakundanye suka yavuze ko mbere mugabo mu majambo nkayo ati abavyeyi babo baratabarutse donc barapfuye twe tubita ngo imfuvyi tukumva ari ibyo ngibyo. Iyi ntambara muri Congo ibintu biko mu Burundi hariho abantu benshi turi muri Australia, turi muri Canada, turi muri Amerika, turi muri Belgique, turi mu Burundi bitaradushikako twumva ari ibyo ngibyo. Wumvise umuntu yaguye mu ruzi ukumva ari ibyo ngibyo. Wumvise umuntu yanyurujwe ukumva ari ibyo ngibyo. Ni terme numva n'ikinyarwanda na ugibiza mu kirundi bica bitakaza sense. Wumva ari ibintu bisanzwe ntaco bitwaye, ni mu ntambara niko bimeze, urupfu rushikira bose, twese tuzopfa, uri umuseka agomba gupfa. N'ibinama n'ayandi ma excuse menshi nasize ntuze kuri Facebook umujinya uraduga cyane. Aba bantu bari ko barapfa ni bene wacu, abo bantu bumva bapfunzwe ni bene wacu, bajya abantu batabwa mu nzuzi ni bene wacu, n'abana bacu, ni bakuru bacu, ni bafise amafamiye bariko baragaburira non seulement au niveau émotionnel, au niveau y'ubuzima kugira ubuzima bubeho. Umumajoro nk'uyu abamaze igihe kinini mu gisirikare, abafise umugore, afise abana bangahe sino bamenya, abafise abavyeyi canke kumbure baratabarutse nyene nkuko tubiko tuvyuma muri iyo ndirimbo, abafise abantu ozarantura na mundi ko iyo umuntu akize n'abandi acakize n'abamwegereye abishwa abana ba mukuru abamuru nawe baba bari ku mashure kubera we canke abandi bantu muri famille batize barima ari uko abahaye imbuto. Ntabwo ari uko nguko ngo c'est fini ngo n'umusirikare ukamenga abantu ni disposable, umenga abantu babaye disposable, umuntu wese aragenda ubu ukumva ngo avanson ngo nta cabaye ngo niko bimeze ngo n'abandi barapfuye. Ivyo bintu ni insensitivité, ni nkukuba nk'ibikoko, ni esprit animalistique yadushitsemwo nk'uwo genda ahantu bagandaye babuze umuntu kuvuga ngo none se ngo muri kurizwa niki ngo urupfu ntigwama gwabaye wo uvuga ngo wagiye kugandara canke wagiye kubakindaga. Ico kintu muze mukimenya iyo muri kumufatamo ba très sensitive. Iki naco kumenya ko umunsi washikiriwe nawe uzokwicuza, kuko ikibonetse nuko intambara y'u Burundi nta muntu ikirasigaza pe. Uno munsi wumva naka yapfunzwe, naka yapfuye, naka yasahuwe, nakagorewe Dubai, nakagorewe Saudi Arabia, muri Kenya hapfuye umuntu, muri sinzi umugore numvise umenga ko ari kuri Daniel Mugisha ari karaboroga cyane nakundi kuri tukirondera pasiporo twamaze kubona niyo nkuru rishari, ifoto twabonye rishari, uwacu yamaze kuja muri moroge, basi dufuma turokora se w'abana, basi nyina w'abana yambuye, basi se w'abana tumurokore, basi tumenye turonderera Yesu we. Ayo maborogo mwebwe ntabatera ubwoba? Twarabaye ibikoko, twabaye agatima atari yuko amayamorogo y'abavyeyi atamuntu ariko arayumviriza. Okay, reka rongaruke kurishije ngomba kugaruka ku ntambara muri Congo, mbaza aba bantu bari kogwa muri Congo, abana bundi bari muri Congo bariko bazira iki? Ini kibazo ngiye kubabaza kuba ndashafording n'umutima uri rigide. Reka ndababaza. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. D'abord reka mpere ku rupfu rw'uyu mu majoro Bukuru Bernard yaraye yitavye Imana. Mushoboye kurusanga ku rubuga rwa Pacifique ninahazwe mugabo Anquine Fonda bibutse ntabwo ari igitigiri, ntabwo ari matricule number, n'umuntu n'umugabo n'umupapa wa famille. Ikiraziya mumvise umuntu yapfuye ntimutsimbire kuri matricule, musimbire kwiha image ufise abana uri umuntu ukuze umupapa. Imagine ko wagiye ahantu ku kazi ntutahe iyo image Akisitaye dore uraje sanzwe uyihe image uragiye ku kazi uri papa w'abana ntugarutse. Iyo image gusa.
Mbo rero Pacifique Nahazwe avuga ati turahojeje umuryango wa Majoro Bukuru Bernard yahitanywe n'intambara za RDC. Inkuru y'urupfu rw'iyi ntwazangabo mu ntwaza miheto z'u Burundi yatanguye guhanahanwa ejo haheze. Mu mwanya wa mbere yaje nk'igihuha, mu nyuma iremezwa. Majoro Bukuru Bernard yarasiwe muri Minembwe. Encore une fois, mpagara umuntu w'umurundi w'umumajoro kurasigwa muri rya mitumba muri Minembwe, bo abanyamurenge abanyihanganire je neza ko ari ahantu mu gituragi. Afite niha image kuko je navuye mu Burundi kera abasirikare bagifise amapete agifise valeur. Uvuze majoro je numva Majoro Petero Buyoya, kwanza je nakora mu majoro nyene narinze mu Burundi buzima. Ugacura Majoro Petero Buyoya nibutse kwanza ko yakunda kwambara iyo uniforme uyu majoro yambaye muri ifoto imwe, ugaca mva ko yaguye ahantu mu Minembwe. Ntiwumve n'itangazo ku radio ndakwereka neva ari kwiryohera muri Congo, c'est fini, ukamenya nyene nakayabo kafuye. Major s'il vous plaît, sinzi undi muntu yavuze ati ni nk'ukuribwa na mujeri kugwa muri rya paysan yo mu Minembwe, to be honest. Mugana cyangwa ku bintu byo muri Congo. Bo inkuru sino isoma kuko mwese mushaka kugira ku rubuga rw'iwe mu karusoma iyo uyu mu majoro yava ingene yevure mu gisirikare akiga ekonomi hanyuma agakora mu gisirikare amabanga atari make, aho bavuga yuko Majoro Bukuru yarakoreye cyane mu biro bikuru vy'igisirikare mu gisata kijejwe amafaranga ko mva yayize economics avuye ku rugamba. Nta wuzi icabaye mu mwaka uheze wa 2025 akurwa muri ivyo biro aca arongikwa mu ntambara muri RDC. Nukuvuga kunirwa muri RDC ubu ni gihano abadede baha umuntu wese atabafukamiye atabagamburukiye canke bashaka kwikurako. Bamwe bavuga ko hari amanyanga yoba yaranse aca aba ahanishwa kwigizwayo. Urumva yuko n'umuntu yayize economics yarakucanzwe amabanga nkayo mu gisirikare, mugabo baca bavuga bakumbure barandura ibintu byo kwibuka ukuntu abadede bagenda bari ikintu cyose, abadede do ikintu cyose batagushimye canke bagize ku amanyanga ukavuga uti nyabona tubireke icyo bakora, bona ko waje kubakura amata mu kanwa, ubye barakwica, ubye baraguhunga, barakurementariza ibintu canke ubuhoho baronsa batuma muri Kongo kugira ngo babacungire ibirombwe vyabo babanzanye kwimba ubutare. Anyway, mushobora gusoma kuri iyo nkuru sinjya kwishikako, ariko biraboneka ubisomye ko yari umuntu w'intungane mu kibano, n'abantu benshi bavuze bati twebwe twarabanye turamuzi ari umuntu w'intungane. Or mu kidede urumva uri umuntu w'intungane ni wowe ucuba victime. Abadede nivyo muvuga ngo harimo abantu b'intungane mugabo muri bake cyane canke kumbure muracecetse muca mu badomine nabo bantu b'intagondwa, hagacaboneka image d'un parti novuga w'aba thugs w'aba gangster nkuko wa mugabo yabivuga, ari nabo bariko bica abantu b'intungane haba mu kidede haba mu bandi bantu batari muri CNDD FDD. Muzoca amaso ryari I don't know, ntavyo nzi, ariko muzoshira kamwe kujya bavuze ati kamwe bazobamara kuri yari kugwenge, muzoza mumbwira reka murabe. Nta kwezi guheraje ntumvise umusendede yapfuye, yishwe, yanyurujwe, yapfunzwe, yahungishijwe ku bintu mu bisanzwe ari amafuti y'abadede babashaka kukwidebarasa kugira ngo bagume bakora ivyo bariko barakora. Bo encore une fois ko navuze sinjya gusoma vyose biranantera n'ama emotion menshi, ariko nashaka kugora kuri ibintu vyo muri DRC Congo. Abasoda bo mu Burundi bari muri Congo gukora yiki, bariko bapfa baziriki, uburundi buriko buvyunguka mwiki, never avyunguka mwiki, abo bagenda rubunguka mwiki, ninde qui profite de cette guerre, ninde ariko aravyaza umusaruro amaraso y'abarundi bene wacu, ninde?
jewe novuga ntashidikanya yuko umuntu ari kuvyaza umusaruro intambara yo muri Kongo n'abahizi bangahe bari ku butegetsi harimwo Aratete uyu muhizi Neva ariko agenda kuramutsa mukuru we Tshisekedi canke muri umuntu abasinze uruto wundi umbona umenga na mahasa separated at birth abagore bariko barahobera n'abambaye amarineti y'umuriyoni plutôt ya marineti nayo nyene mugana cyane kuvuga amahereni donc bari kwinezereza basomagurana o mu mazu baheje guhamba umumajoro n'abandi ngo bane bapfiriye hamwe nta discours ya president nta guhoza umuryango voilà bari guhabwa amashugwe n'abandi bana hariya bari kwiryohera nyine cyakera comme si rien n'était abaga umwana wa Neva naza ko ari w'inyuma yibereye hariya ujya mukobwa sinako ari muri protocole ya Neva bari kwitembera n'abana babo abana b'abarundi bari gupfa hehe mu minembwe hariya mu misozi hanyuma abarundi bakaca bavuga bazambonera kure ngo bariko bagwanira ngo gateka k'abahutu bariko badefanda uburundi bariko bakora biriya reka mbaze exactement tuvugane mu vy'ukuri muri Kongo muri ko mugwana agateka kabande reka ndakibabaze hari ntuze zitatu possibilité zitatu iya mbere yuko bariko bakingira imbibe z'u Burundi iya kabiri yuko hariho ideologie hutututsi bagiye gutabara abahutu bo mu karere iya gatatu yuko ngo umubanyi ategwa uja kuzimya umuriro reka ndazi question zose mpere kwanza ku ya mbere yuko imbibe z'u Burundi iyi ni 1984 in action ni ya ntuze ya utopia ya George Orwell aho bavuga ati Oceania yama iri mu ntambara toujours igihugu kikaba mu ntambara kugira babone abantu kubakinyiza kubanumisha umuntu avuze ati we ntona ko turi mu ntambara undi avuze ati we ntona ko turi mu ntambara mugabo mu vy'ukuri ari kugira abo bantu bayitungishe bakinyiza abanyagihugu babanumishe abantu ahubwo bari mu ntambara bona ko bibereye ahantu bari kuri protocole abakongore bari kubavyinira abantu ahubwo bari mu ntambara abarundi nitwe turi mu ntambara abo bari kwiryohera umuhungu wa Neva ashobora kuba ari muri Saudi Arabia umuhungu wa Reveriye muri Turkey abandi nyene babereho neza mu ngoro zabo ntabwo aba bantu bari mu ntambara intambara n'abarundi bayirimo abadede abo bakomakomeye bari gusahura ubutare bari kwitungisha ntabwo turi mu rugamba rumwe hanyuma imbezi y'Urundi bari kuzikingira nde bazi gukingira Rede Tabara Rede Tabara je mu vy'ukuri iyo rebellion imaze imyaka 15 canke 20 utigera wumva n'umuvugizi wayo utigera wumva ngo twafashe umuntu minembwe kuko après tout ugiye kugwanya rebellion ukayinesha kugeza aho idashobora kukwegera ku rube rw'u Burundi ni wa kubura numwe wafashwa kurafashe mukamutwereka muti twafashe mu Rede Tabara umwe ni nguyu nta ntambwe ishobora kuba itagiramo aba prisoners nibishoboka ifoko mugira mutereka tubereke umunsi umwe twafashe umuntu mu Rede Tabara mu mutwereke tumubone tumwumve mutubwiye Rede Tabara ninda ari karayiserukira et puis ni igiki gituma mu Burundi muguma mu marebellion muguma mu ntambara mwe muzo bantu civilize ryari amuvuga ngo ikibazo ca politique reka twitoze n'umuti wa politique mukegerana n'abandi baba Alexis n'importe kimaze gukora twahero butabara mutinyabone vy'intambara twara biheze no somme civilize reka twumvikane tugabura ubutegetsi tudiriwe turasesa amaraso muga nko nifanda babaza iyo Rede Tabara iri he exactement iramajahe mu minembwe muharabuze no mu mucakira imyaka yose mumazeyo does it make sense uwo n'umwasi wa mbere Rede Tabara umwasi bogasi wa kabiri ni u Rwanda encore une fois u Rwanda kuva Uburundi buremwa buronka independence omwe u Rwanda n'u Burundi ntibarigeza bakozanyako baragira igihe ntibumvikane sandute Michel Micombero na Kayibanda bakabanda izina ry'ibigende Gregoire Kayibanda ndazi ko batumvikana mugabo baragerageza bagatukana ku maradiyo ariko nta muntu yigera avuga ngo jendi arme kugira nitego kugwana n'u Rwanda encore une fois gomagwa n'u Rwanda kubera ko tujya kugaba hariya mu Kirundo musangi umupaka kubera kimuja kugwana muri Kongo nimba Rwanda n'u Burundi mwibitabahizi nimuve muri Kongo muje mu Kirundo ne umupaka uri musekane hanyuma turabonesha uwundi mugabo intambara muyirangize I don't understand abantu bari kufa muri Kongo barababaje cyane encore une fois kubera kimutumvikana ko Kayibanda na Micombero bumvikanye ari abahutu n'abatutsi badasangiye ubwoko ko Havyarimana abo yoya nabagaza bumvikana ari abahutu n'abatutsi badasangiye ubwoko mufise n'amarebellion abaparpehutu zose izo za ubuzo zari mu Rwanda ko bashoboye kumvikana ntibagwane mwe kubera ko mumva ko mugomba kugwana vyanka vyakunda iyo nyota y'amaraso mwayivanye hehe
bo uwo mwasi w'u Rwanda nimugire mwumvikane sirazima ngo ibihugu vyankanye bigwane ibihugu vyinshi biraturanye bitumvikana muga sirazima ngo mugwane muga nukumvikana simva abanyafrika ico mushaka mwe muvuga Union Africaine Pan-Africanisme bla 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 munyuma mukaja kugwana mu mashamba muniga abana bacu iyo ntambara ubwo bwoko bw'abanyafrika bwagenze gute bo sinze ko bari mwasi wa gatatu bamagi babantu vuga bari mu Rwanda encore une fois cyene baza yuko muri Kongo atariho bazoca ariko kandi nabo nyene mugomba kubegera nibangaye n'abantu badashika batanu kenda mubegere muganire cyari gihe ca politique qui a évolué mwese muri mu mamaki bari bacimanza zo gupfa bajya preso zo gupfa je kwa naza ko Pierre Nkunze bamukira urubanza rwo gupfa mugageze gihe ati bo vya vy'intambara reka tubiheze kugira amahoro aboneke mugabo mwebwe abadede mufise akagagazo mufise akantu k'amanyama mufise akantu kubukoko ibintu byo kwingira ntimuvyumva mubona kweri Neva na Tshisekedi ari abantu bari mu ntambara to be honest ntibaze ko n'intambara iri kuba Kazi ko n'intambara kubura ure ntebe bicaye mu bararyohewe nyene ni mu butu 2.0 ntawuzi kiba kibaje kimuja muri Kongo kumburaga gutora imarate y'amafaranga I don't know kubera kataja kuri tele guha morale abasirikare bari ku rugamba akaja Kinshasa kandi Kinshasa tanambara iriyo iyo ndamona muri Minembwe ari kararamutsa abasirikare bari ku rugamba canke Goma canke Bukavu ahandi hose bari ku rugamba mugabo no bigira Kinshasa ho hari amatara n'amazi ho hari tapi rouge mu nyuma ngo turi mu ntambara ngo turiko turabacungura so abo bansi batatu Red Tabara u Rwanda na Rebellion ya Magi nibaza yuko bose ari bogus enemies na bansi bara muri abo bantu ni bintu dede yitwaza kugira ngo itugumize muri eta y'intambara igumize bon ndaja kubavuga by'abahutu mu nyuma kigira kabiri igumize abantu mu ntambara kandi bakomeze kwiba ubutare bwo muri Kongo umuntu avuze ngo wengo ntubona ngo vyo muri region sinzi ubona kamwe ngo vyo wengo ngo bereke ntavyuzi wewe uzibikiti no connaît rien ntavyuzi niba utari neva atari nk'ubutare nawe bidagukeraho nawe ntavyuzi urinjije mu bandi wumviriza ibyo abandi bavuze ukaguma witabira nyene nk'intama za George Orwell ba come on okay iyo yari supposition imwe ko bari gukinga imbibe z'u Burundi mushobora kuzikingisha amahoro ntimugomba kuzikingisha amaraso y'abarundi binzira karengane n'abanyamurenge parayere bareke bagwane muri Kongo bimenye muja kuba dogo ya kubiki kwa guci wabo hanyuma ideology ngo urabona mu karere harabato harabatutsi eske urambira ko Tshisekedi na Neva n'abakongore ari ofise cause y'abahutu gusumbya abandi bose ku isi quelle cause iyo cause y'abahutu muhaye Tshisekedi ni cause daye Tshisekedi yabiye kwa n'umuhutu n'umukongore les Congos ne sont pas des Hutus kumbura mu bahutu bakongore muri region muri Kivu ntiwombaza mugabo Tshisekedi ashobora kuba ari muringana ntiwombaza n'ubwoko bwiwe nta muntu numwe yabatumiye nta na kimwe higeze nta munsi higeze haba inama abahutu bose ku isi ngo dukorane ngo batore ngo dore wewe ni uzozura duserukira muri Kongo ngaya amaraso y'abana barundi gendo yasesagure muri Kongo no ivyo bintu ntavyo nshobora kwemera ntabishobora kwemera kuko muri Kongo hari amahoro abahutu mu wundi atamahoro mufise baraje kubatabara enjo kigira amfete kabiri nabaje no kuri internet ngo mubanya ate uramutabara abakongo bapfuye mu gihe muri ko muragwana CNDD-FDD yarafise mu bakongo bangahe bari kuri tele je ne pense pas ko no yararimo abakongo bari kivyabo babisambure babitature d'une manière ou d'une autre igihugu kiri desorganize igihugu mu buto yononye n'abakisekene ndazi ko ariko aritungisha inkuru tuzomenya ko bavuye ku butegetsi ko bara control media nibiki inkuru zisorganize baduhaye mugabo usanga Tshisekedi avuye ku butegetsi yesuye mu birigi kubaka amagorofa nibiki mugabo abantu bakaguma bapfa abakongo nabo nyenda nosokaje yigira ntabwo bari kwaragwana abandi bakwitega amasoro y'abantu batakintu bari bazigamwo juste usibye ku murugo butare Neva ronka mugabo encore une fois nuko bari kwasasa amaraso y'abarundi sino nabo nyene bari kurungika abana babo cyangwa nabo nyene bubaka kuja urona ko atashobora no gusanga abasida kuri tere igira gusanga Tshisekedi yari muri Kinshasa so ni bintu ni turufu baronse yo kugumiza abantu mu bwoba abatutsi baraje tuzage muri Kongo abatuzi bazoza bla 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 ariko ndazi yuko neza na neza aba bantu atavyikuta vyo gituzi bashiramo mbere wanashaka neza ko mu bantu basangira amahera n'abane n'abahutu n'abatutsi barimwo ko je novuga ko dede ari ubwoko bwakoranye icyo novuga abahutu b'inkozi z'ikibi n'abatutsi b'inkozi z'ikibi bishira hamwe
nico gituma ubona ata n'imanza zicibwa barashaka bakavuga irindwi na kabiri mwatumaze icenda na gatatu namwe mwatumaze muga nta rubanza namwe bacibwa munanirwa n'iki kuzana abantu bakoze ishano mu 2022 abantu bakoze ishano mu 2023 abantu bakoze ishano ubugendana abantu bakoze ishano ibuta abantu bakoze ishano handi n'ahandi n'igiki babuza ko mubashira imbere y'intahe tukababona muga muvuze uvuga ibitabo musoma ibintazi bashira imbere y'intahe mufise justice mujiyo niki no kuko mwese mufise ibintu muhagirizanya muhavuze muteka twinumire tujye Burundi ducecetse mugaca muvuga ngo n'abantu ntibaze barabikurura inyuma ngo bahuta batuza batwagize gute kandi anyaga zanyu muri ko murakingira so no dude ugenda ubwira undi muntu uje nacubwiye ndashobora gusoma histoire nakuze mu wundi ndabubona ibintu byinshi narabibonye binavyumvise bitanabisomye abantu twaravuganye ntacuja kumbwira ngaho abantu bacu bari kubafira muri Kongo ntaco bari ko barazira bari kuzira inyaga zakagwe gato cyane gato cyane ntabwo ari ideology wanashaka mbere ushaka ubu muhutu ugenda uvuge neva nabi acarara kumanitse uno munsi nyene ivyo ngo bahuta batutse batwa ivyo ntavyo bakiraba baraba inyungu zabo gusa iki kintu ndagiprofitamo kintu ndacungukamo end of story. Ari na mpamvu mbere wanashaka iyo umuhutu apfuye abasende bamwishe nta muhutu numwe wo muri sende avuga ati mbego umuhutu tumuhoye iki tumwiciye iki bamwiciye iki abahutu bafunzwe nta numwe bavuga ngo abahutu bafungiwe iki iyo umututsi apfuye ni hahandi nta batutsi bo muri leta kuko barahari umenga harimo abatutsi muri leta bangahe ntibugere wumva abana babaye utreje tyo mututsi ko mwamwishe kuko nta subwoko n'ubwoko special bisangije b'inkozi z'ikibi babasahuzi bo kurya gusa ivyo by'ubwoko nico bakoresha façade mugiye gusa babone yuko bakeneye abantu babiheka ku mugongo abantu babashigikira kugira ngo bakomeze batujya bakomeze banyonyeza abantu bakomeze bitungisha bakomeze babaho nk'uko muri iyi luxe barimwo batamenya ko abarundi bari kubavira amaraso. So ivyo vyose jewe ndakubwira nta nakimwe ndiko ndemera nta Tshisekedi nta neva ya irungitswe kuba umwami canke empereur canke sauveur canke messia w'abahutu ni ntambara bo nyene bari kubakora kugira ngo bakore mu butare n'abandi mbere wanashaka kumbure sabo gusa ukongiramo abantu benshi aba mercenaires biki n'abantu bariko bikatira ubutare gusa. Alors nimba ari ubutare bariko barayora kuko je niyo conclusion que je tire nko nabivuze nako n'abana babo bagenda babatwaye sinzi nk'umwana wa Neva w'umukobwa abagiye Kinshasa gukora yiki bantu b'Imana abagiye Kinshasa to do what tuvugisha ukuri bo just nkuze kuvuga famille z'abantu nazo kwajya mbere mbenda nabavuze ko nabo bana biwe mais voilà bo abana babo bari mu ndege bari kwasirikira hirya no hino mugabo abana b'Abarundi bari kubava amaraso iminembwe for what niba bakeneye uja kuimba ubutare muri Kongo nibagende hama amagroupe menshi batangure groupe yabo barokita abasirikare babo babasinyisha bati twebwe muremeye yuko muje kukingira iki kirombe caha tuzobaha kwaya hanyuma umuntu yisinye azicagiye gusinyira ivyo barahari muri Kongo benshi mugabo umuntu w'umusirikare yasinye professionnel ku defend imbibe z'u Burundi kirazira ko aja kudefanda ibirombe canke umufuko wa Neva wa Reverie wa Prime iryo nivumwe iryo nivumo mu vyukuri. Okay, sawa. Munyihanganire nkuko navuze mpava mba un peu émotionnel reka ngeze hano mugabo birababaje encore une fois nongere mpoze umuryango wa Bernard Bukuru yasize umudame ngo n'abana bane novuga bakiri batoyi ko nta numwe yabwa kwize imyaka 20 ntamwe yabwaheze secondaire. Yeah. Mugira umunsi mwiza.